nk'iyi ni cutting paper kuvuga turiko turakora ibitabo turakenera kuringaniza ku buryo nyene igitabo kisa neza apana vya bintu vy'imikasi. Iyi mashini ni Tanzania nibaza yuko ishobora kuba iri nk'i Dar es Salaam gusa Yego. Naho nyene mu Bahinde. Rero iyi mashini kuvuga ushaka logo nawo ushaka iyi logo iri kombine n'ifoto y'umuntu. Yego. Iyi irafuta. None nimba ikintu n'ubundi wamuja muri Kenya mu Buganda mu Bushinwa bwikuraye ugasanga dufata uri buje bakabwira ngo kiri ngahe Muyinga uko vyogenda kose hano Muyinga ni hafi. Ifasha ku bintu vyo kwimprima ama etikete ibintu vy'ama imprime biremereye kuko nk'iyi irashobora gukora indwi zibiri idashushe. Indwi zibiri taruhuka. Ubwo nibwo dusora ko ibijanye n'amarido ibitambara vyo ku mameza. Watanguye guhembwa 20,000 mu mafaranga. 20,000 yo mahera natanguye guhembwa haca yongera ku 5 vy'abavyeyi. Hari abantu benshi batinya gufata risk. Ugasanga umuntu agitangura ico kintu kazamba ngo ikingo nakara cyumviriye vyaranse. Ugasanga ahageze umwanya wose wavuga akantu ni nkuko reka nkoresha iryo jambo naho ritumvikana neza. Bakubwira ati ziba numa. Ibi ugasanga umuntu arabadekuraje mbega wewe ugitangura no mugambi wa imprimerie ukurakoresha amahera miliyoni 50 miliyoni 110 miliyoni 500 ni vyashi ugasanga hariko araguca intege wagwana navyo gute? Narababwiye ntaco nzomenye ngo ndabahishe ko kuri ahandi isiramwe rihurikiyemwe amahinguro mu Burundi AIB yabateguriye ihanisho gurisha ku ncuro ya 6. Iryo hanisho gurisha rizotangura guhera ku igerekerezo rya 4 ukwezi kw'icenda benshi bita Nyakanga gushika igerekerezo ry'indwi ukwezi kw'icenda benshi bita Nyakanga. Bizoba bidasanzwe akabijya rero n'aya mahinguro yo mu karere azoba yaje kugira ngo ashobore guhanisha mwirihanisha gurisha ku kivugo kivuga kiti amahinguro akingira kandi yubahiriza ibidukikije akongera agashora mu bakungu niyo nzira irace y'iterambere no kuronsa akazi abakenyezi n'ugwaruka mu Burundi. Kaze ninganyere kuri Hotel Source du Nil kwa kuri ahandi ndagura ko bizoba bikomeye gumana natwe ingo wirabira ingere bimeze ntibizoba bisanzwe kwira mugeza uti bizoba bikomeye reka nakwitwareye mu kibanza ciza bizoberamwo turi mu Burundi bwiza abarundi beza ibindazo vy'iwacu ntezora amahinguro y'u Burundi gusa zo ariko arahanisha mwirihanisha gurisha n'amahinguro yo mu karere azo ari muri kino kibanza ibaze nawe mufisi y'inguriro wowe wifuza guhanisha ivy'inguriro ryawe rikora mushobora kutwakura kuri 79 71 976. Turashimira amahinguriro ariko ratahura agashigikira kino gikorwa Hope Design, Rudipin, Braudi, Savonor, Bankobu, Ditko, Bumak, Afritextile, Robialac, Musumba Steel, Mega Steel and Roofings, Kinju, Safibu, Betagas, Burundi Brewery, Kazenterim. Hamwe na wowe nawe wifuza gutera intege kino gikorwa murahawe ikaze imyango iruguruye. Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kundi ahandi ndabakora juste égal cadre for more sai kebla machine black bien la camera mwita umusaza mwari muzi ko bimwe muhora mukena muri imprimerie mukaja kubisaka hanze y'igihugu mu Burundi bikorwa kwa kuri ahandi hari abantu bagenda za Kenya bakagenda za Uganda muri Chine n'ahandi ngo ibintu Burundi navyo washoboye ndakubira kuno munsi bantu b'Imana nabazani muri imprimerie ya mbere iguha ibintu vyiza bizimutse bifise karite kwa kuri ahandi turi mu ntara nziza ya Buhumuza neza na neza muri commune Muyinga aho zitwa intara ya Muyinga neza na neza muri quartier Kibogoye kwa kuri ahandi tuje kuraba umurundi umuvuka ntara wino ntara yavuze ati reka nzane imprimerie ikora ibintu bizima vya bindi umwe wese azovuga ati ndakamererwa neza ibi bintu nivyabaha mu Burundi ndabira ko vyamase komera bamwita na Karutimana Gilbert kwa kuri ahandi atwara rino shira hamwe Electro Multi Services Innovation kwa kuri ahandi bantu b'Imana bafise ama service meza ariko vyongeye uno muntu yavuye he kugira ngo ashinge rino shira hamwe runo ruganda kugira ngo ashinge runo ruganda agashinga ruguru mu gihugu hagati aho benshi bavuga ngo rega ngo muravye neza ngo hariya nta mahera ariyo wewe biba bimeze gute ariko akora iki kugira ngo natwebwe bo mu ntara zisigaye dushobore kugirane dushobore
kuronka no ma service kwa kuri handi ndabura ko vyamaze komera bisa ko vyamaze kuzana indi poem bien no camera mwita umusaza kuri micro ijo Juste Gaël mwamaze kubona ingene ibintu bimeze bantu b'Imana barafise mini imprimerie barafise MC baragira ama formation barafise nani ma service bantu b'Imana bimaze kuzana iyi ni poem idasanzwe 2040 Uburundi nk'igihugu cifashe 2060 Burundi nk'igihugu giteye imbere mbega ino imprimerie mwari muzi ko ishobora kuba ari ya mbere mu gihugu cy'u Burundi sivyo gusa basanzwe badanaza nayo ama cartouche atono n'ama imprimante biba bimeze gute gumana natwe abantu b'Imana nakubwiye Jesse Ndahindura nitwa Juste Gaël Academy for Morisa eke Blackman digiso ni black niwasanga ritukura rizoba ryagiye mu isabuni bantu b'Imana niyo imprimerie ya mbere dufise ishobora gukorera idarapo y'u Burundi ibintu bikomeye cyane n'ibindi byinshi muraza kubimenya bafise impression sur large format bafise impression comme t-shirt casquette gilet fabrication des cachets ordinaires et automatiques conception des logotypes baragira impression sur L805 et de différents formats traitement et multiplication des documents scanning aho n'ibintu bijanye na mini imprimerie ariko bafise MC formation ibintu bijanye na cadre social formation muri design formation muri bijanye art plastique dessin peinture décoration barafise formation en entrepreneuriat barafise formation des jeunes chômeurs bariyumvira naca cyane ku bantu batagira ivyo bariko barakora barabagirisha formation ariko vyongeye barafise n'utundi dukoryo dushasha abona ko bashobora gufasha kudedwana ama marchandises n'imiduga commande électronique n'ibindi comptabilité fiscalité payway barafise ingene bisazo bikorana ariko byinshi naza kuvyivugira ndabora musa nyakubahwa na Karoti Mana Gervais mwaramutse ndi niteka ryo kubaramutsa niteka nari ryo kubona nakiriwe muri no imprimerie y'akataraboneka kaze mu bwa MC Burundi nashitse gaha ntangura kubara rero iyi imprimerie kwisumbizo nahora mboni Bujumbura byukuri iri muyinga ya nivyo wiboneye ego kwatamuzi ntakiriti Mana Gervais ntakiriti Mana Gervais ninde nisanzwe ntakiriti Mana Gervais ni umuntu yavukiye muri komine Butihinda kuri Coline y'Irabiro zone Butarugera uno munsi akaba asanzwe aranguriye imirimo ya misi yose ngaha imoyinga kuri centre ariko ibikorwa vya misi yose yabihereye hasi kuko amashure nayahejeje mu mwaka w'2007 ndaca mu bintu bitandukanye narigishije ariko imbere ko dushika ngaho ubuto bwanyu bwari bumeze gute ubuto mu buto bwanje musanzwe kubera navuke mu muryango bayabaye naririnda gufyinata kuko narumva yuko jewe nyene atarije nifinashije atawundi muntu azofinasa narumva yuko atawundi muntu ambabaye kuko umuntu burya babara umuntu burya ni nyina w'umuntu burya na papa wawe burya kubabara gake muga umuntu ababara umuntu ni mama wiwe rero navuga ati uko vyogenda kose d'après la Bible mukaba bakaca bagaruka bakavuga ati umukene na nyina aramwana avuga ati no konzi mama ari we nabona umengo niwe anyitayeho mugabo ukenye akaba ari we akwanka ndavuga ati rero ico kintu gituma umuvyeyi akwanka tegeza kukigwanya niko kuca mvuga ati je mu mutima we wanje ntegeza kuzogwanya ubukene vyanka vyakunda mpaka mbe mugwiza tunga amashure murayize murahejeje cyari vyoroshe imyaka 2007 gukorera leta byari bimeze gute ntivyari vyoroshe kuko ico gihe iyo epoke twahembwa n'amakomine kuko jewe nari nibuka yuko habaye appel d'offre twakoze baraba ahantu mwaciye nyamudiregiteri yatubwira ati jewe burya sinza kurama amanota menshi ndabishure mwaciye kuko urashobora kwiga kwishura ukaronka 90 ukarutwa n'uwarusesenkana bivanye n'iryo shuri ryari ryo jewe rero inshangirirwa amahirwe mu bantu batatu bakira kubera aho naciye hose basanze batasuguma
kuvuga baravye basanga nize kuri lycée Maranatha Kivoga ncamiriza kuri École d'Art bagenda baraba amabilité atatu ya nyuma ncamba routine d'office ncarenda ndakataka turavugana batubwira ko bazoduhemba 20 twahemba n'amakomine watanguye guhembwa 20 mu mafaranga 20 yo mahera natanguye guhembwa haca yongera ku bitanu vy'abavyeyi rero ayo mafaranga nayakora ndi hagikobero ku lycée yitwa Christos do Kobero no birahari nitwe twahamenye umushinge nije nari na titre de classe nigisha ikuru zitandatu ntivyari vyoroshe ariko vyaratuma ucukomera kuko ndibuka yuko narameze nk'ugreva gato y'ipapa arambwira ati ntugreve ati guma ku kazi gato gatanga kanini none cyambere hari abantu bazi ko mbwa yo 2000 cya kabiri ubigisha abantu mu ngana gatatu ubigisha mu gifaransa tivyo birakwiye tiyo ni publicité tigumayo none nk'ubu wewe kukenye ninde yomenye ko wahejeje amashuri rero haciye iminsi nyene uko yabivuze niko vyagenze haciye amezi 3 hari abantu habaye tuweko yuko no mpembwa make baca baza kumpanga kuri biro de charge yitwa nyunganira hagikobero board yari hari uko kuca baza kumpanga ngo nzoba bera umukozi nca ntabwo nyene kwigirisha ntabwo kwabwira ati mpembe timurampemba nk'ijana n'itanu urihagarara nihagarara kumbe naho bari kumbwira karantimire nagenda niruka umushahara wari kuba wikuvye yewe mbica nca ndakuruka turabumvikana tuca tuvugana 120 tuca turakorana imyaka nk'ibiri muga muri iyo myaka ibiri niho naca ntubiko je ndibuka n'umukoresha barigeze abakozi kunshora nzo kwicwa n'inzara arankubita demande d'explication bambiye kutajya ikindi namubwiye ati mutana jewe bajya sinobishika ko bajya bose bafise impango bafise abana jewe ndafise ahantu fungura kuko ico gihe navugura nakubita ifyerera ahantu mu tu restaurant bakunda gutaza twa magenge n'ifunguro two kurya twa 500 francs yego kugira umwe ngire epargne kuko nayo mfise objectif yuko ntegereza kuzogira gucreer umushahara uwo mushahara bampemba ndawucreer quelque part nca ndatombora ndaronka umugenzi anteze ikibanza nca nubakaho mwiyo myaka ibiri naciye nubakaho aka kioske kimbaho ndari objectif yo kucreer akazi kuko navuga ati reka ngira utujyango tubi omwe ndonke 5000 ndose 5000 navuga ati nzoba ngiye rero niko kuca rero umuntu acaranyemerera nibuka narakubatse niyo myaka ibiri kantwaye miliyo tuwasi cyo tugirana amasezerano yuko niyahagurisha zosubiza amahera yanjye nca ndahakurira nk'imyaka ibiri ukora ibiki naciye nkora ibintu bijanye no gusharija amatelefone kuko nabona ko hari ikibazo cy'umuyaga nkuba nca ndavuga ati rero ureka ntangure rero gusharija udutelefone niko kuca ngenda kubera ntari mfise umutahe kugura amaronje naciye ngenda Mugano hari systeme yo gukora amaronje mu biti nca nkomanda ibiti bibiri imyenge macana abiri udusharigeri two twari 1500 mugabo birangora imoteri ndahererwa kabisa imoteri ndabura desame yo kugura generator niko guca negera umugenzi twavye Bana Enoch avuka gikobeye ndamubwira ati jewe ndaba umugambi nakwami fasha jambo ntazibagira yambwiye ati uje kunsaba amahera atarayo konona kurya sino yakwimba kuko ni watera imbere uzondemura imitwaro w'abangora cyo jambo ryangumyemwo araya amahera acarantera n'umugisha kundi burya naronka 80 avuye mu gusharja amatelefone yego 80 wow n'inzu ya Kiyanziyo nubatse ku Gatumba yavuye aho hantu narubatse inzu nk'iya 10 million nyene kandi n'ubu karacameze neza nimukimuyinga acinda yigabura mwene wacu nakazu nyene k'ikizungu kabonye nko kwibaza yuko kavuye mu masharije ibyo bintu rebe ibyo bikorwa bikuma bitera imbere mugabo ikintu ca mbere nategeza kubaka
kuko icambere nkiheza amashure ntabonye muri societe mbona abantu twigira yuko twize mbona na mahera dufise ndaraba muri generation ndaraba mu bari imbere nta muntu yarafise nk'imiliyoni nka 50 ndavuga ati none baje kugira ndonka amahera ndayatushe vyogenda gute ndiko kuca ngenda ntangura kuvuga ati reka ngira imico ituma bajya abantu bafise amafaranga bankunda la majority bari abantu batiza amashuri menshi ko burya amafaranga ntaronderwa n'amashuri aronderwa n'umwete w'ibikorwa ugukoresha umwanya neza rero niho burya benshi badusumbiriza bajya abantu batize twe twiruka mu mashuri nabo bagacurika kuyarondera twe turaronka ayo mashuri mugabo tuba turi sansinike n'amahe kubera iki bo barakoresha umwanya neza mugabo twe burya mwanya tumara kwishure mwinshi niho rero usanga turaronka ico cubahiro mugabo amafaranga kenshi acaba tuba sansinike akatwugama neza cyane biri mu bintu vyatumye mpejeje amashure kubera nayo mfise imyaka 20 ko deja urumva nari muri mwe kuko deja nk'ubu umwana afise imyaka 25 na master abayehejeje jewe imagine mfise imyaka 2 ariho nkiheza imanite 27 narakubise ibaro nakubita ibaro sanga umwana yiga siziye nzomuronka ase nka ndeza nkubise ibiharuro umva narihaye ibiharuro ndavuga ati nakomeje amashuri cyane hamahigwe yuko nzorongora ndongoye nihaye amahigwe y'akazi fata akazi nihaye amahigwe imyaka 2 yuko nzoba ndakarose mba mfise imyaka 29 inja shira ku kaminuza ni amahigwe yuko imyaka 5 yuko nzoba ndayihejeje 29 gushira ko 34 ibaye 34 yego mpejeje amashure ndahejeje amashure nshandagira iki ndarosa akazi ndoza akazi kwipanga nca ni amahigwe yuko nzoshika mfise akazi keza nca ndipanga imyaka 2 ngeze kuri 36 nca ni amahigwe yuko inyuma ya 36 kuri 37 nzoca ndongora ngize 37 ndarongo nca ni amahigwe yuko nzoca shika nterinda madame 38 nca roga ikibondo ndakirose nyanshirako ico kibondo kivutse nshashaka imyaka 5 cyaravuga ati hazobageze ibigihe yego nzomugisha ishure hakiri kare kuma maternelle kuri 40 maternelle imyaka 3 45 mu nshashaka imyaka 6 yo guhera primaire 50 njazandi muri mwe ndavuga ati inzira nihita ndavuga ati inzira nihita ahubwo icihuta ndondera amafaranga ndongore ndonka umuryango nubaka inzu ndondere n'imodoka ivyo ninabironka nzosubira kuja kwagaza ayo mashuri ya kaminuza ninabironka si icaha abantu bose ntibize kaminuza burya inshangira iki ncamita iyo nzira kuko navuga ati nkihenda nkakopya abandi kuko hari akantu bakunda kuvuga ngo ubusiwe kamayure Tanzania ntube nkuriya navuga ati nkayenda nkakurikira abantu nkibagira muhiri wacu nkibagira yuko atawunda mbabaye atamuntu azofinansa nzoheza nza gukorera abandi kuko urumva aho mu bisanzwe harakunda kubera ikibazo urumva ukavuga ati ugakurikirana kangagiye kwiga kumbe wewe swate se we yaramubikiye depo yaramwubakiye inzu weho kwiraba ukacuraba nakangagiye kwika kaminuza mukaca mujana burya ucuvayo umukorera ukaza kwisanga mu kibanza cyo kumukorera kandi wewe uciye umureka akagenda wewe mashuri ukarondera amahera vyo kunze ko nawe ahubwo aza umukoresha kandi yashize urumukene rero nivyo byaciye biguma bituma aho hantu nca ndakora utuntu ngira mwabonye ko hano nkora ama service menshi atandukanye muri experience y'ubuzima rero nagiye mbona yuko gukora ikintu kimwe gusa iyo bishitse kikiyugara cuburi yuje niko ko cangerageza kurondera utuntu service twishi kuburyo nimiwe just shobora kubaho ntakora service zike 10 kuko mbanzi yuko zitanu zipararanga izindi zitanu zizobana mbanzi yuko zitanu zigiye umukozi yakorera mu service atazoja mwibarabara nigo rugambe mba ni ncangerageza kugira iki kubandanya shiramwo service nico gituma n'iki kigo MC ni kigo
ariko indani niho ubona MC nyezina ngira ngo kudondagura biranagora wabonye ko ari ibintu byinshi n'imiti nanarushe wanarushe rero mu busanzwe rero ivyo vye gushika 2016 ivyo vyose nari ndabirose kuvuga nagize urugendo rwo kuva 2008 ndagenda gushika 2016 nkorera abantu nakoze imyaka y'ubumenyi nari mpejeje kuronka ivyo vyose niho nari ndose urupangu imodoka yigeze ku bibondo bibiri aravuze ati rero ndashobora kugenda kuyagaza amashuri yego cyaravuga ati kameme ko nagize projet reka ntizisubije ubwenge cyaravuga ati reka ngiye ubu birashobora gukunda reka ngende kuyagaza 2017 ni kuko canja kubera nanize tesa école d'art muri secondaire kubera rero la vie soliante burya ubuzima burakoriya bijya twiga dushobora kuba twaravyize kubera influence y'abavyeyi kubera influence y'abagenzi mugabo ubuzima neza neza nibwo bukoriyana neza izokora ukavuga ati rero kubita kuko ahantu hose burya igikuru nuko uronka irasiyo aho hantu si ngombwa twifokalize ku byo twize gusa rero maze kwinjira muri ivyo bintu muri ivyo bijanye na biro de change nije natanga amaraporo muri BRB gutyo bari bampaye formation maze kuhava aho hantu ibintu bijanye na obere bica birabaho cyaba umuntu avuga turaza ndaguye formation y'ibintu umenye ibijanye no kudekararira abantu byose nca ndavyinjiramo neza nca ndabimetriza kandi aho hose bagenda bamwe ntibampemba ico naviza ahakuru naviza umwuga kuko ubayeho utamwuga ufise burya buriho nko mu kirere ko navuga ati umwuga ntegeza kumenya ndondera ikintu mba professionnel ku buryo arico kintunga kujya n'abandi bantu usanga bavuga ati je ndafise umwuga ntunze rero uwo mwuga rero waciye unkundisha ibijanye n'ubutunzi kuko kuva kera je nariyungunganya naba niga mu windi mu 8 turikora amakawa mwibarabara kandi aba n'umwana mugabo navuga ati ijoro rimwe ntegeza igihumbi na 5 ntegeza kugica kwikorera ikawa ijoro nabihevye nihanze kwikora igifuko ca senkani nanje nibagiye ko nari umwana cyambonyura mu kinogo kiramvuna yewa cyandabihebe ndavuga ati rero mugabo ati bisimpeba cyane mbandanya rero nkora ibintu byo mu ma service ndaja mu bintu aho se ndi ku kazi naci nja hamwe nabo ko nagerageza kuja hamwe nabo bantu batize kugira abanyigisha ubuzima rero ncanja mu bintu by'ababora ari shira mu gitwa shishaza wigendere bakaca banyizera nkaba mukuru wabo kabibatunganiriza neza bakabona ni sawa harabaye nini ndakiriya nagashiramo k'abakarani hari hasanzwe n'indi karani ishiramo ry'abakarani rikomeye babona ndagatunganije neza baca baranyigoma barampanga ati tugire coalition hanyuma nanje nca ndemera turagira coalition nca mu mukuru w'abakarani naritwaye imyaka 3 aho nyine wahirije amashuri cyane gose rero ivyo bintu rero biguma binkuza abantu bagenda babona personality yanje bagenda babona ukuntu nubaka amasosiyete umva haraho bampa nk'iyo koperative nkasanga mu mategeko indani yubatse nabi afavoriza ubusuma nkayasambura nkababwira ati mwemeye tukayasambura tukayubaka uku ndababera uburongozi mutemeye sindimo kuko je navuga naguma nanga ikintu kitusha kuri personality yanje ko burya umuntu kapitali y'umuntu burya n'ubwizigirwa umutaye umuntu ubwizigirwa kuko iyo ubaye umwizigirwa mu bintu ugira abantu maze ugira abantu cugira ibintu rero niko kuca rero nandanya ya kaminuza ndaheza 2019 mba ndayihejeje ncangirana n'ibitabo biheza umwaka ncaniga ibikorwa biheza travaux de fin d'études nabihereje muri OB naciye nyene ngirwa ubuntu bampajyanye ne muri douane ndahagira stage deza
ncabare ibintu bijanye n'ubutunzi ndabamotive maze kuba motive rero kubera iyi projet ya MC nari nayiteguye 2013 wari umugambi wanditse rero nca ndavuga ati rero ubu n'imiburiburi reka ntangure rero kugira iki reka ntangure n'imiburiburi ntangure kweseya kuko iyi projet yari iremereye yari ya pepe 900 millions nca ntangura rero gutangura bukebuke. hari uwambajije ati hagati y'umugambi n'amafaranga hatangura iki none nawe mbona hatanguye umugambi hatangura umugambi bagere kumenya 2013 uracirondera ariko ufise umugambi w'imiliyoni amajana 9 je mu mutwe mbega harabo mwaganira umubabwira ati hari uruntu jewe nifuza ko 2024 ramenyesha amakuru bazoza kuraba nk'uku havyakira gute ndavuze abagenzi ndababwira ati ndafise project ko iba yanditse nawe ubwira ati je ndafise iyi project nzoyishira mu ngiro 2022 bese banyumva nk'umusazi mugaje nababwira ati je nzobishikana abeshi n'ubu baratangana n'abagenzi bamavuga ati wowe ugira ibintu twumva uko numeze twe ama project twiyumvira kera nta turashira mu ngiro mugawe warabishize mu ngiro tumwe mufise ikibazo cyo gutinya kubahuka donc ikintu kiri mu bwonko udaparuvije kugikurayo ubahuke ugisese ku meza abantu nyene bakibona burya kikugumamo kandi kikimera nk'ikirunga kiguma kikuvuruga nukiryamana ntugisinzirana jewe rero iyo nkoze umugambi iyo niyumviriye umugambi mpemuka ruko ndawurutse maka ndawushize ngaha hanyuma abantu bakawapresiya kuko abantu beje burya ikintu kikunda kubici kubononera n'ubwoba aravuga ati ewa toyi moti cambere abona ni accident ikintu cyose yubatse nzabona umenga izocisha ivyo bintu rero bikiri mu mutwe ntushobora gutera imbere ntushobora gutangura ucuguma utinya nzowutangura ryaye mugabo ukutinya niko imyaka ibiri kiragenda uza kwiroturuva ugeze mu myaka 40 ugatangwa gukora ingufu zaragiye ubwenge utacimvira ne uca usanga uhaye akazi nk'umuzehe atangura konona donc kubera aba yarasamaye mu buto bivanye ni swati ibihe bitandukanye yuhaye akazi nk'umuzehe keshi bigake bigenda neza aronona kubera iki aba ariko aravuga ati vyanka vyakunda singi arondereye umujyana rero mwico gacha atangura guparashita ico gituma je nko mu bintu nkora abantu nkoresha nabajene cyane ko umujene cyambere afise espoir de vie abagifise ikizere cyo kubaho mukoranye n'umutamba ataca afise cyangwa vyakunda bagira ingorane kuko pare yarambiye ati nuzu ukorane projet nimwe n'umutamba yavuze ati ngo les vieux pères difficultés et ils ont peur d'être contrôlés bwiyo ushaje wararondeye ufise experience par contre wahanura abandi wogira rero ntaciye mbandanya kubera ntaco mbuze na master nayi bananje no ndandika igitabo byose ubona yego ndiko ndabona ko muri tutere muri abahinga wo kuri tere muri no mu bureaucrate wo kuri kabisa ariko bangeneye kumenya turi mu gihe abantu baja ku ishuri bakaronka ubwo bumenyi kuko wayivuze ugasanga abantu batiza ayo mashuri menshi canke batanagiyeko nibo bafise amahera gusumba abo baje ku ntebe y'ishuri bangeneye kumenya biva kuki mbega bifiraye kandi ico bivako turiga ariko ivyo ubumenyi batwigisha impano dufise itaranta Imana yaduhaye ntabwo tuzikoresha gayere wonsigurira ukuntu umuvyeyi atize ni mw'ishuri ashobora gutunga abana 10 atize agaparapara akateka imitwa akakwigisha ugaheza amashuri wowe ukaca uba incapable yo kumutunga wewe bitahura we yabatunze muri cyo mugabo babari babiri bakakundanira kubatunga kandi waraheje amashuri bisigura iki abantu benshi ubwonko ntibakoresha nivuga ubwonko ntitubukoresha
dukoreshe umwanya Imana yaduhaye. Rero ikintu nabonye gikomeye gikunda gutuma twebwe abantu bize tutaronka amahera, icambere iyo duhejeje amashuri twumva yuko turi basasifi, uvuga ati ndose amashuri nkagirirwa Imana aho nkaronka akazi, uvuga ati aca karikira umushahara wiwe akawuregera kuri stoke, akawurega akavuga ati aha ndabona n'icupa ririko brochette nzoyironka Plexita, burya aca avuga ati okay, aca avuga ati jewe nzokwidisciplina aya mafaranga nimba ari 300,000 mpembwa azontunga ubuzima bwose. Uzosanga ni kumva yuko yokora ikoshe navyimvira nta nimero navuze ugize sondage y'abantu bafise inimero, abafonctionnaire bafise inimero ya mustanteri, tureke mustanteri umukuru w'umutumba mutwara, uzosanga 10% aribo bafise inimero, abo nabo nibo bakira. Kubera iki? L'homme c'est l'ensemble des défauts de qualité. L'homme c'est l'ensemble des défauts de qualité. Hapo mu nakibo buryo umuntu ntaba yuzuye. Rero icyo nabonye mu bintu nagiye ngerageza kuraba, burya uzorabe umuntu yize yakoze kosha keshi aruhukira mu mpembe. Kubera iki? Abantu ntitubaha agaciro. Uravuga ati gutunga inimero ya chef de colline ntaco bimaze, kubera wishyiramo ko watakosha wokora. Mugo umuntu atize arumva yuko mu buzima bwiwe azoparapara hirya no hino, peut-être arashobora gukora amakosha bisabe yuko chef de colline amuvugira. Mugabo twebwe kubera uko kuntu tuba dukuze twumva turi basasifi babirahagije birakwiye, twe turumva yuko twebwe nyene twikwije, nitwiyegereza abantu tuca tukiyekarta nabo baca bakureka. Bajya abantu batize biyekarse bakureka akaraba nyene two wikoze bwa akubwira none gaye. Rero umuntu yifitiye urupangu rwiwe afise naho atoba yarize, hanyuma nawe ukavisa amashuri menshi, amashuri yose ashoboka, mu ukabura aho wakiri umuntu buryo wize n'uyu, uko guhabwa icyubahiro n'uyu, uko bigenda kose ujya muntu afise aho yakirira abantu ni waba yakoresheje taranto yiwe. Birakwiye ko twebwe twize bajya batize badepanda kuri twebwe. Mugino mu Burundi ubu biracuritse, abatize burya nibusaba bariko baradukoresha, nibo badukoresha ibikorwa vyinshi. Kubera iki? Bo barazi gukoresha umwanya, baramaze kwitahura kategori barimo. Twebwe rero abantu bize ntituramenya kategori turimo. Dutegereza urazi iyo biraryoshe kubona uhaye akazi nk'abantu batize, bakavuga ati ujya muntu yarize, yariyumviriye arakora projet ariko aratunga abantu, biraryoshe. Ko je ndakunda kuganira nabo kubera ubona nepfuri muri barakunda kudutwenga. Hani igihe bavuga ati none diribi bijya bintu nivyo mwize, kenshi barakunda kubimbwira kubera nibo nepfuri we mutukoranye imyaka myinshi, nibo dukorana imirimo ya misi yose. Bemene no mu Bushinwa nibo bantu baye bafashe ikigombo yabo batize, muga nyine uri kurumva mind zabo ziri hejuru cyane ku buryo udaciye bugufi kandi barakurika. Kuko buryo udaciye bugufi nta muntu yo gutega amahera yi, nta muntu yo kwereka ni ibintu biva, arakurika ukagara ugasubira ukagara. Mugabo wewe urashobora kubona umengo uratuze, mugabo ndi babona urumworo. Rero muri make ico nokirezima mvuga ati abantu twize twubahuke, kuko je nk'abantu dukunda kuganira abajene bankurikirana ngaha Muyinga, abenshi ndashinga ndabona yuko bariko barakerebuka, batariko barabandanya biyumvira bariya ngo nakarambona gazompa akazi. Urabona yuko biko biragenda neza. Jewe fete abajene ndakunda gukora ibintu bituma bakerebuka, biyemera, bakumva yuko bashoboye. Donc icambere bakumva yuko ata muntu abafitiye ideni. Kwe abantu ushobora kwicara guma yishiramo ngo barambona ninda bakubona. Umwe wese baraje ushinga ni n'ubuzima bwiwe. Umaze kwishiramo ko hari umuntu akujeje afise responsabilité ku buzima bwiwe buryo bugize ingorane. Mugabo wishizemo yuko source financière ari wowe nyine, cyangwa vyakundi cubona icyo ukora. Mugugumye mu mutwe wishiramo ngo gahera arambona ngo turaziranye ngo peut-être
ngazombindira ngo hajya ngazovugira ngo hariya aho ubuhejeje kugira iki kuba mu bintu vyo muri atikiti. Turi mu gihe abavyeyi bacu benshi bihambiriye ku buzi bwa leta akavuga ati aka mituweli karamfasha kandi nivyo kaba kabafasha akavuga ati pension risawa bega umuntu guma yiteze umujene guma yiteze akazi ko muri leta birafite icyo vyoshobora kwica mu iterambere ryiwe. Yo cyane gose je no kubwira yuko ako kazi kubwigisha ndagakora bugira narondeye dosi kugira mbu mwigisha nyene wa vrai cyanohaye desami cyo gihe ndibuka umudiregiteri yatubwiye ati ko bari batubwiye ati nimujana amadosi diregiteri azusha abadepolize ama diregiteri aca twishura ngo muragenda mu depolize ngo muri benshi ngo leta ngabizompa nibizo nace numva ishapu cyane avuga ati rero ndanabifuze gukorera leta reka afate iko ntize nje mbaho nakare ndabona abandi batize bafise amafaranga cya rero inca ndatangura gukora kandi ntanguye gukora iyo utanguye gukora vraiment biragenda neza ari nigiye duhura n'abantu baci babandanya baca baransiga kwiga baransiga kuko bamwe twatangura ari batatu ujya bansizeho je muga ko yantavize yo ndacentene baca baragenda hari nabo rero duhura bakavuga ngo we shango vyaraciye nk'ubu yo duhura naratosurwa muri ko murantwega wese icyo yahisemo n'uko nyene ati nyene n'ubuntu bw'Imana ati sino suko byaciyemo kubera iki mugabo jimba mbona yuko umwanya cyambona mbona yuko umwanya ari wo tugira kuko hari ibintu byinshi bidutwara umwanya bituma abantu badatera imbere nk'ivyaha yo mburazi yuko burya uri kuraraba nk'akarorero igitabo nigeze gusoma kuko je ndasoma ibitabo cyane bose bakubwira yuko umuntu agutwaye umwanya bisaba guhemba kuko umwanya je ndagutwaye umwanya nkawukoresha ivyo shaka nigeze kuguriha kubera time is money umwanya n'amahera rero abantu imyanya uzora nk'akarorero abarundi none gusa abarundi babona turasenga sibyo imyanya amaigiriza atwara nyinshi cyane kandi womengo ntacyo urikira akora ku barundi mugabo uravye umwanya imagine nk'umuntu agutwara umwanya wo guhera 2:00 akakugotora nka 10:00 ariko araguma kubwira gusigurira Imana ngo Imana ngimeze uku Imana imeze uku wanaja ni mu buzima busanzwe ugasanga nawe iyo Mana ntayimubonamo ugasanga ariko gusigurira Imana kandi n'umuryango we waramugoye kugera donc urumva rero ivyo bintu iriko biratwononera gose mubisanzwe nkunda gutanga reference kuba mizirima ko yakoresha umwanya muke wo gusenga uzorara mu mizirima agiye hariya gusenga nijya sinzi numba ari 11 basenga je kare nk'ubu nazindutse nibaza ngo nazindutse burya urashobora kujya mu kibazo ko abantu bose bajyanye kuvuga sani wewe nyijyana navyutse burya nasanze abantu buzuye mwibarabara ndavuga no bavyutse ryara nja ndaraba sanga bishi na mizirima kwera iki kuryama babiha agaciro gake kuko no mu rushengero barabigisha ukuntu barondera amafaranga je nikugira niyore yantu mwibi bintu ngaha muyi je nirefiye kuba mizirima narabiye transport nta mizirima none mvuze na mizirima nja mwisoko abadandaza inyanya ivyamwa nta mizirima nja mu mabutika mizirima mu ma restaurant yose nta mizirima nja mu masokete sanga nta mizirima burya twaragiye ahantu turagana no bosaranda ngo ati tubona abakisi tutasamaye turareba rimwe nk'ubu giragire injura mizirima tibo turazusa ivuga ko tuvyuka dukore burya je nawe cenda mubwira ati ja muri transport nanje reka nje muri domaine ya imprimé tubaza baracavuza abamizirima ibintu vyabo ngo bagirisha imiti no mu vyo nagenzuye batanga un service de qualité ati barajoboye tirika rero batwigisha naturi twirikane ko dushoboka natwe basaba Kristo bacu bazobona ati hari abantu baduserukira
ka byaraciye. Wow, nuko MC yatanguye gute kubera iki ino imprimerie kwishira hanyine imuyinga? Mu bisanzwe iyi imprimerie nakoreye ku biharuro, nakubwiye ko nakoreye ku mugambi wanditse kuko je muri staff yanje hamwe abakonsulta, abaconseil fiscal, aba auditeur, ndafise staff ikomeye. Kwa mbere nabanje gukomeza staff, hanyuma iyi MC ubona kugira igera ubona nyene ari ikintu kiri solide. Naragerageje kucubaka, ndacubaka bukebuke. Hanyuma ikintu gikomeye kubera la prepare y'ibintu vyinshi byicwa n'abakozi, abakozi burya nibo bica ibintu. Naragerageje kwitonda mu kurokrita. Kurokrita mu bishize mu beaucoup de sentiments ufinisa entreprise itomvye en faillite. Jewe ndagerageza kwangaja, sinangaje umuntu l'homme extérieur, kuvuga nk'ubu wewe Gaël mbona externe atandukanye na Gaël interne. Kubera Gaël w'indani niwe Gaël wa vrai. Gaël wa vrai n'uwo w'indani. Jere ngerageza kwangaja Gaël w'indani, l'homme interne. Donc l'homme interne ni ubawangajije imico. Iyo nayo kugira uyimenye, umenye umuntu ari kumubanye n'imuri amezi abiri. Kuko kwezi kwa mbere aje kwibana akayihisha imico, kwezi kwa kabiri biriye karata ukamutora ukavuga ati cyo gituma no mfise politique yo kugira formation ama insertion professionnelle. Objectif kuba ari kurondera abakozi bashoboye ariko bashoboka, apana abakozi bashoboye ariko badashoboka. Kuko umukozi ashoboye ariko adashoboka bica byinshi ku kazi. Muga umukozi ashoboye ariko ashoboka mutuma mushika mutevya ahantu, mugabo atangituze mu kazi mukagera kure. Rero ugeranije abakozi nagiye nkura hirya ntiteguriye nabo niteguriye, la difference irahari. Bajya abantu nagiye dubomana duhurira mwibarabara kubera imba nagize yo kwangaja, nagiye ndabibona burya haciye n'imisi ubona agiye, unamenya nikuntu agiye kubera iki haba harabaye. Rero mu bintu ntihendako ni recrutement kubera nagiye mbona ahantu henshi ibagora. Rero narabaje ndavyubaka, ndafise ndagiye analyse SWOT, donc ijya analyse SWOT igize n'amamenase ama force kaba politique nibi nagerageje ndavyubakira ko ndavuga ati reka bijya nize ndabishire mu ngi recrutement ndayipanga neza, ndamenya ati hariho pourcentage y'amiziri mashiramo bivaye n'umwanya bakoresha. Ndavuga ati nzokenera abadventiste, nzokenera abakirisu, nzokenera n'abanokrasi. Amashengero arakenerwa mu bijanye n'akazi yo cyane rwose. Ni kuvuga nk'ubu nk'akarorero mbere ico kintu utacibanze ko burya societe uza gusaga yapararangaye. Ni kuvuga nk'ubu nk'akarorero mu mizirimo bakoresha umwanya muto cyane wo gusenga. Nk'ubu jeze ishobora kubaho ntafise umuzirima ngaha ku kazi, mbanzi yuko ku mwanya vraiment bari strict. Abadiva kubera twe dukora ibikorwa byinshi, mbanzi yuko dimanche atamuntu azokenera service ayibure. Abagatolika ubuzi yuko ati ugatolika ntibaziririza, azindutse ya mbere sambira basohotse acataka akazi ntaziririza. Ivyo byose rero ubabikoreraga baba kaca bamwe ataho bahagaze abarasta bari radicale y'amadini, bari free kandi ukuraba n'abantu bameze neza baramaze kugira une éducation iri très poussée cyane nk'abajya babimarane n'abandi. Buryo usanga batari esclave y'ibintu by'amadini, uri kuraba murakorana nabo umwanya barakoresha cyane gose kakesho usanga ari nabo izigiko. Rero abo bantu bose burya barasirikuye ngaha
shida umusaza inyuma nguwo niyo ncika ate kuzana akazi ndazi yuko umwanya batawufinatisha kandi kenshi uzoraba usaba bafise n'indero nziza gose kandi bajya babandi bacurika umwanya mu madini usanga ko bavuga ngo nabapagani mugabo by'ukuri ndiko ndaraba nibo bantu usanga baragira ntuzega meditation nziza nagiye mbona rero societe narayubatse urabona yuko naragerageje kuyubaka hanyuma je sinabikoze rero nk'umudandaza niko ndabikora nk'umunyempano wavyize kw'ishure ndiko ndagerageza gukosora amakosa mwamwe usanga ari karakorwa kuri tele y'abantu babigiyemo swati kubera bagiye hanze bagiye babatumye nk'ibintu kubikomanda nko muri Kenya canke mu Bushino cyane akaca yumva umengo gira imidira akaca bijabo aca yifokaliza kwa bijya gusa yabonye donc ntabwo abene gihugu baha service nyene yagutse uca usanga hari n'imashini anigirija kuzana kubera wari karabikora nk'umudandaza jewe renga narageje kugerageza kuzana imashini zireponda ku mabezwe actuel ziri update kuburyo abatanzania batancisha mwijisho kuburyo abagana batancisha mwijisho umurongo bafata bagiza Kenya zahe meme nashine je nagiye nsanga design nk'ubu nk'akarorero burya haba ibintu batazi ko mu dufise hitunga idasanzwe nk'ubu rijya shure Tesa na ete nka Tesa riri muri Afrika riri habiri muri Algeria no mu Burundi donc ukoze ikintu ubuzi yuko ata muntu yoza kuguhinyuza mwaka karere teje nuko kuca mvuga ati reka nje mu yimpano maze kuja mu yimpano ngerageze gukosora amakosa ko mu Tesa ni shure ridasanzwe gigisha ibintu filozofi ya ari filozofi dari cyo cyitwa $1 kuri graph semine ni filozofi dari barakwigisha filozofi kuburyo nk'ubunje nk'iwawe cyambona mu mutwe kuntu hateye bivanye n'amarangi wasize inzu hari gihenja mu masaro usanga amasaro keshi asizwe ugasanga nk'umuntu yasize irangi muri saro basiga muri toilette atavyatsi ugasanga yasize irangi ryo kumfa atavyatsi ugasanga nk'umuntu nyene yari yicariye muri saro donc nk'ubu hari amarangi yagenewe amarangi yagenewe amahopito amarangi yagenewe inzoga amarangi yagenewe mu masaro mu mahoteli vyose utavyize ushobora kubitahura mugabo benshi barabipfangapfanga ugasanga babigize tabizi mugabo je nk'umu nk'akarorero nk'ubu urabona nk'irirangi nasize ifise siguro hari irangi nk'ubu ushobora gusiga ahantu umuntu yapanze kuraba 30 minutes 5 minutes abagiye hari irangi umuntu yapanze kuraba 5 minutes cyahicara isaha tavyatsi kubera iki yanezerewe no kuguma ico kibana hari amarangi basiga ahantu nko mu bitaro bitandukanye basanga irangi warisize umuntu aje akacaremba n'ibindi bicari karuma ibisazi byose turabizi barabitubije turabizi rero by'ukuri naragerageje rero kuvuga ati ndavyubake neza ku buryo ngerageza gukosora amakosha mwamwe akogwa kuri tele ubu rero ndabona yuko ndiko biraza neza urabona ndakora ibintu byinshi ndatransforma wabonye ko transforma ibintu byinshi turakora amarido ibintu vy'amadarapo umva n'ibintu biri simple donc urabona ko idarapo y'igihugu neza cyane kuvuga irya mashini ikora ibintu byinshi donc ikora amarecto verso kandi ifise n'ifuru ikintu nyene kiza kimeze neza urabona tambara byo kumabeza byose ndabikora ibintu vy'amasate cyose urabona yuko atangorane kandi byose urabona yuko bimeze neza hajya ama mashini yandika ibintu bitavako kuburyo naho ushira kipasi atangorane ushaka uyinike bitavako urabona byose nagiye mbona yuko ubuhinga twari tugeze mu Burundi cere ndagerageza kuzana imashini ziri avance zijanye na vision mu bisanzwe for yuko ibyo dukora byose tujana na vision ikindi naco politike y'igihugu burya wakimbagije icyatumye ni installa ngaha ruguru muri interieur
burya politike y'igihugu ni ikintu kiba gikomeye cyane. Je nisunze politike ya decentralisation. Decentralisation ni kuvuga ni kwegereza service abenegihugu bato bato kuko nabo barakeneye, kandi hari abantu hari ibintu nk'ubu nk'akaro agitiwe remandazi abeshi ntibabikurikirana. Nk'ubu population y'Imuhinga gusa ikize kuri 1 million. Uheze barabivuze Bujumbura nawe 1 million desi. 1 million desi ahantu hari 1 million desi Bujumbura hari imprimari 50. Hanyuma nanje nkaca nishi nje ahantu hari 1 million sa. Quel que soit niveau bafise canke niveau de vie bafise. Nkaca ndahi installa. Ko bigenda kose wumva yinde yunguka. Ko bigenda kose nta muntu uja kurondera service isa niyo mfisi Bujumbura. Nivyo ukore kiretse atabi cyakajanwa n'inzigo. Kuko canke speculation. Arashobora kujayo kavuga ati urya ivyo kunda ko ndamumanipira kanje hariya ko menyereye. Arashobora umugabo ivya biciro ntiwosohokana. Icambere none cyaba ari ikintu kizimbutse ntiwovuga ngo kinsunze kubera iki. None Paul y'ikobero kobero si Paul. None nimba ikintu kigiye Bujumbura gushika nga hano siho kizimbutse. Rero uko bigenda ko cyo guca usanga ibintu biri hasi nico gituma rero mbese ni Bujumbura navuze ati reka ngenda naho nyene dufashanye. Turaza kubishikira ibintu vy'Ibujumbura n'umugambi 2013 wiyumviriye w'imiliyoni 13 w'imiliyoni amajana 9 atayufise. Mbega tugaruke gato gutangura umugambi nivyo hatanguye iciyumvira. Haki umuntu atangura umugambi ariko yakwije yose cyane. Oya je mu bisanzwe nk'ubu ntangura umugambi nabanje kugenda muri microfinance barampa 50 million. Ndabanza rero ndatangura ibikorwa bimwe ntangurana n'ibikoresho bihuye nayo 50 million. Ntangura ku mamashini yitwa large format n'amakonika donc amabiza. Ndatangura rero ndabanza ndakora kugira umuntu agire ise ko ntushobora gufata amahera yose ushirekurira mu bintu utazi na rendement yavyo, utazi na appreciation yabe n'igihugu kuno swati eri urashobora kugira umugambi abantu ntibawukunde. None wabigomororeye rimwe ucu bishira he. Nabanje kugira ise ndabone ko bawukunze kubwa mbere natanguye gukorera hariya yatanguye ari secretary kujya ndahereye hariya imbere ya Cizanye hotel ho natanguye karaga secretary tutangura turakora mbona biko biraza candaza ndasogeza ngira hajya kuri BCB naho nyine ndagira aga secretary ndabandanya cyambira rero nkuwagura rero niko kuca sabizo 50 million nca rero nja hipfo gatonyi ndagira nyine nk'icumba nk'ivyumba nka 4 paraporo y'ivyo nahora ncarinda tangura nca ndabona rero appreciation yabe n'igihugu ndabona ko babikunda kuko uca rero mvuga ati saburiya nyene uwumpangi cyari yarwo niwe mpagiye no nga nace nabwiye ati je ndabona bivanye na vision nkeneye reka tugende hariya uhambe je ndaha transforme hano hari mwishamba hari barinda hagira ahantu urabona ko ameze neza rero mvuye kwayo 50 million ndakenda kuyo microfinance nyene iranyongera nguma shiramwe ndapfa kwisenya ninja kwisandisi porumaho ukira nja mwabijya byose wabonye asabye 5 million bacabara ya mutanango rero ndiko ndabira bimeze neza buriko murabidusigurira cyane tuba tugere kwijanye n'iyo primaire. Hari abantu benshi batinya gufata risk ugasanga umuntu agitangura ico kintu kazava ngo ikingo nanakara cyumviriye vyaranse ugasanga ahageze umwanya wose wavuga kantu ni nkuko nika nkoresha iryo jambo naho ritumvikana neza bakubwira ati ziba numa ibi ugasanga umuntu arabadekuraje. Mbega wewe ugitangura no mugambi wa primaire ukurakoresha amahera miliyoni 50 miliyoni 110 miliyoni 500 ni vyashi ugasanga hariko araguca intege wagwana navyo gute? Izo je musanzwe je namuntu wanje intege abishobora kuko jewe
naho iwa na madamu ntiyonje intege kuko urumva mu mutwe ikintu kiba umugambi uri mu mutwe wanje buri mu mutwe wanje kandi Imana iba yarampaye taranto kandi iyo taranto iba yestariye muri jewe rero cyo gituma ntumviriza hirya je ndiko ndakora umugambi amatunda yashiramo tije koto jewe ndaramiriza kuko ndazi yuko nkikenye atanu umuntu yarazi vyaje mparuve nyereye gukora kuzana umugambi abantu bagatanga kugira ama critique imba nahije gufatisha ahubwo cyambandanye kuko narabaye ubuzima zivyo gusenga ata muntu abimenye naho natonze atawabimenye ubwo buzima rero maze kububamo kagiye bunyigisha ibintu byinshi rero nico gituma jewe ntangwe n'umuganga ko ndibuka ndanabuzana ngaha bavuze ati urahuvye ko abari bafite ama impriming ngaha baragerageza guca ku bantu benshi bakabwira ati ujya muntu ugenda mu mugira ati jya mitahe ntayishire ngaha muyiga ni hatoyi kunuguno aho nari mfizi baroje habonayo ukuntu nyene abene gihugu bakenera service bakazibu navuga ati oya nzopima kuko jewe mu bantu bafata risk ndimwo jewe sindabanga iki kintu kirimo umuntu ariko agikora ahubwo ngerageza kumezira force fise niza fise uwo muntu wo kuri te hanyuma nkaca mvuga ati rero ubu ndashobora kugera urashobora kumusubya umutahe muga nkakusubya karite kuko urashobora kugira ubutahe niki ni kumenya ni nkukugaye nkubu ushobora kugenda muri shop ufise amahera menshi muga ntumenye bagura ipataro zimeze neza mugu wironkera gena amahera amagisimiza y'ipantaro ugasanga yambaye arabe kandi burya umusirimu niwe afatwa nk'umutunzi kuko burya abantu bose twita abasirimu abakire burya si bo bakire abantu banyegeza amahera bakayajyama ko bakagira iki bafatwa nk'aboro kandi aribo bategeza kuba bari celebre mugo ugasanga abandi bantu kubera ari abasirimu ko ntushobora kuvuga abantu ntushobora kuvuga ngo urakize atavyo babona kuko abantu baraba ivyo babona kuko nkuko nk'abasoma baje kukwiba amahera warayahishije nk'uhagawe wari utunze nka miliyari bakayiba ata abantu bayabona ukaza kuvuga ku radio yuko wibwa amahera none nkaho ufatwa nk'umusazi mu bisanzwe ba wiyibishije none uvuze ngo waribwa amahera abantu batazi uvuga yuko ayo mahera ari kwawe rero abantu kubera imico twakuriyemo yo gucinyano kunyegeza abantu byaragize impact ku bantu ku buryo ibintu baguma binyegeza gushika yaho nk'ubu hari n'abantu ushize kuri statikini bavuga ngo bazokunobera ngo bazokwiba ngo bazokwiba uravyumva ego burya ibintu kuhisha ibintu n'amakoshi publicité ni kimazi hari abantu bavuga ati publiye iyi mashini mugenzanje azoyinobera azobikora none abikoze hari ingora ni kuvuga ubuzima bukunda iyo hari rivality iyo hari concurrence kuko nk'umuntu ushobora kuvuga ngo urashoboye wikorana wenyine kugira upima umugisha wipimira mu bandi niho uvuga ati voilà nk'ubu barashobora kuvuga ati Juste Gaël arashoboye mu bantu bose bagira ama publicité si wowe wenyine ugira ama publicité hari abandi mugalo fete yuko ugerageze kuguma winova ukabenurira tuvuge ati kubenurira abantu rero nibo batanga amanota iyo wagerageje gukora ibikorwa byo nyene birivugira kuburyo naho hoba umuntu abizibagiza bidakunda rezo zose ndanazikunda cyane kuko nta muntu azigira ntizigigiturire kuvuga naho unshafuza ngo ndi mubi rezo zose none yigipfuka munwa kuburyo umuntu yavuze ati ndi mwiza wogenda kumubeshuza ku rubuga ntibikunda rero ama réseaux sociaux communication ndazikunda cyane ziri mu bintu vyatumye inca nduga n'ingoga kubera nagiye mbona abantu benshi baragira ama produits baragira ibintu bakora bwa bakabinyegeza babinyegeje ni ibintu usanga byirwa bera perima bikaborera mu maduka kubera ntibabipfutse neza cyane muratubwiye ivyo nababwiye ni
iyi ni imprimerie ikora ibintu vya bindi byose mwari mwifuza gukorera mwaje gukoresha hanze y'igihugu za Kenya, Uganda, Chile n'ahandi ubisangaga. Murashobora guhita utembereza ukereka abantu ivyo musanzwe murangura. Bashi turashobora kubatembereza nta kibazo. Ego. Karibu. Karibu rero mu ruganda. Ego. Ahanini muri service. Wow. Design. Ibi mashini vyose biri ngaha. Bashi ibi mashini ubona ngaha zuga dufate nk'ubuhereye ngaha. Ego. Ni mashini yitwa binding machine. Ego. Kuvuga niyo igira amahoili model. Kuvuga bijya byo gukoresha igafatanya amagrafeze. Ego. Iyi ntibikoresha bijya vy'imikaso umuntu akatagasubira kana oya iyi rero igirwa ku directement. Wow. Naho muza gushaka barabereka naho batobereka sagaze mu mwayibonye. Ego. Wow. Iyi nako kazi jejwe gusa ni kuvuga igitabo duheje kucemprima tukagira assemblage uca dushira ngaha niyici igifatanya directement 5 secondes bihejeje. Ndabona ibintu vy'amakoro ngaha ibintu mengana amavuta aya mavuta nayafashiki aya iyi niko ni kuvuga ndafise matière première y'intete. Ego. Y'intete niyo dusuka ngaha ahantu. Ego. Hanyuma rero ishushe kuri sakarane bica bitangura ikihinduka kole. Bica bitangura gutembera ushizemo rero gishiramwo hano ikifatanya directement ara basegonda. Iyi nayo iyi ni offset machine wama wumva yitwa offset yifasha ku bintu byo kwimprima ama etiquette y'ibintu vy'ama imprime biremereye kuko nk'iyi irashobora gukora indwi zibiri idashushe. Indwi zibiri taruhuka. Ego idashushe. Nishuha iyi mekanike iyi rero ikorana n'ijya yitwa lithography ifise systeme ubuhinga bugezweho. Ego. Ku buryo ikoresha systeme ya master iyo bariko barayikoresha ntisaba kuyimanipula indani donc ushize ko ikora nk'irobo. Ni kuvuga bijya ijya mashini ikonika mu bisanzwe izika ziraremereye n'amapime makosa ziyafise kujya ubibone kugira ariko kunganya amahera na kagongo. Ega nkibona inzu zibiri nagira ngo ama imprimante. Oya. Ego. Ujya ijya ibikorwa ikozini. Ibikora amasaha 3. Uranongeza. Bayivana ni voilà. Ifise speed ikomeye ikora ama impression atandukanye ku bintu vy'amakato ku mapapier couché impapuro zisanzwe byose iyi ifashanya niyi nazijya zindi abonye handi hantu. Ukaza wumva umuntu ngo akeneye ibintu binyaruka ugasanga ntaje kwitura muri MC abakeneye kujaye baje sinzi. Karibu rero urakoze cyane. Naho rero karibu no novuga ko ari mail. Ego. Kuvuga nk'imatima nyene ya MC. Ego. Urabona yuko hari imashini nka zose ziri digital. Ego. Kuvuga izi mashini zose urabona ziri digital. Izi nazo zikaba zikora gute zikora ibiki? Kuvuga uduhereye nko ngaha iburyo bwanje. Ego. Iyi ni cutting paper. Kuvuga turiko turakora ibitabo turakira kuringaniza ku buryo nyene igitabo kisa neza. Apana vya bintu vy'imikasi. Oya. Hanyuma tugiye ngaha ni heat press. Heat press abantu benshi barazimenyera abakora nk'uma imprimerie. Ni heat press igezwe ikoresha compresseur. Ikuvuga iyi ifise systeme ufise akazi kenshi ikora amemeta igumikore gutya komigukora gutya. Iyi ni kimwe gifatanye na ziriya ubona hariya ziri kumwe muri domaine. Donc urabona ko zishika zine. Ndabona urumashini runini cyane uru nago rukora ibiki? Ubwo niko dusora ko ibijyanye n'amarido ibitambara byo ku mameza. Ibi biri ngaha nyene. Material y'igitenge. Ego. Shizemo irasohora. Nk'iki ni igitenge mwakorera ngaha nyene. Nk'ibi nivyo twakorera. Turi mu mayesi turi mu mayesi cyane. Ego. Nk'ibi byose nivyo tukorera ngaha, ibi byose biri en cours de production turiko turabya ibi byose n'amarido.
bisigwa ko n'aya marido ari ngaha inyuma rimwe mwayikoreye byose yose twebwe nayiwacu nayiwacu ego igiye n'isora n'amadrapo donc recto verso byose ijya n'iyibikora bisigura ko amadarapo mwebwe bavuze ati yagabanutse cyangwa naho hakenewe amadarapo mu gihugu murashobora kuyabakorera none nibona yuko ari umuti twiyaha hanyuma iyi nawe ubona umengo nakamashini gasanzwe ego iyi ni mashini igizweho burya iyi mashini ni Tanzania ntibaza yuko ishobora kuba iri nk'i Dar es Salaam gusa yego naho nyine mu Bahinde rero iyi mashini niyo ni mashini ifite system yandika ibintu bidafutika kuvuga ushaka logo nawo ushaka iyi logo iri kombine n'ifoto y'umuntu yego iyi irafuta iyi iri ku rugero rwo hejuru ku rwego rw'isi imbere kuko iyi iri hejuru ku rwego rw'isi kuko ifite system ikoresha irangi na poudre bisigura ko bya bindi duhora dukoresha imipira ugasanga ivyandiko bivuye ko mu minota 2 n'ibikunda oya twebwe ivyo ni iyo mvura ntitunyagira muri iyo nsi hanyuma tugeze ngaha iyi yoyo iramenyerewe n'Ibujumbura ego kenshi usanga arizo bakunda gukoresha cyane nayo ntisanzwe irakora ibintu bitandukanye niho dusohora ibintu by'amabashe bijya bakoresha ku madefile yego niyikoresha gusohora bijya bintu ushira ku mavitre nk'akaro ivyo bavyitwa one way yego iyi niyo ukoresha gusora ama sticker iyi niyo dukoresha gukora amarolapu yose hano turayakora yego iyi rero niyo twifashisha sivuvure iyi turanayikoresha dukoresha na matière yitwa printable material keshi Ibujumbura niyo bakunda gukoresha iryo ubona ishirako ikintu mugabo kontura ukayibona ukabona ko kitari fini yego ukabona nyene kumenya uruntu bamaditse yego irabikora mugijya niyifuta ijya dushira ari umuntu nyene yemera ibintu bimeze neza keshi dukuca dukoresha iyi ni iri avance yego cya bintu babikomeye n'ubundi mashini imashini na iyi naho mengira sanzu inkakarori iyi mashini ikoresha system ya visage kuvuga ari utabo runini iyi niyo tusha dukoresha irakoresha ibintu by'umuriro ndabona ikindi hajya menga iyi ni ya mahiti press nakubwira ego zikora kimwe n'iriya kuvuga ikora ku bintu by'amashapo ku masurface plane nijo zikoresha ku maguru de ibiki byose ibintu byose cha tuyikoresha turacari muri MC turacabonanye dutembera nababwiye ni ngiye imprimeri ishobora gukora ibya bindi byose waruja kurondera mu karere za Uganda Kenya n'ahandi aha rero tukaba tugenze nk'icya kabiri kibiri muri iyi imprimeri bivanye nuko abandi bariko barakora cyane bankeneye kumenya Gilbert mbega nivyo muri ko mukorera ngaha mu ntara nziza ya Muyinga ariko vyongeye aya ma service hari abantu benshi babifuza kuyaronka ugasanga bagiye hanze y'igihugu batazi ko mu Burundi bikorwa mbega hari ico muri yumvira ku bari mu zindi ntara na cyane gisagara ca Bujumbura hari ababikenera gose ikintu ndiko ndakora byihuta icambere naruguye MC shop mu Bujumbura muri MC shop niho twifuza yuko ibintu vyo kuvuga ushitse muri MC shop niho uzobona amaproduit yose akorerwa ngaha guhera kuri ivyo bintu vy'amarido ivyo bitambara vyo ku mameza n'imvutano turazikora ngaha rero ivyo bintu vyose tugira ama transformation byose bisaba biri hari hagiye Bujumbura kuko naho narayimviriye tugira umwe mperi Bujumbura kugira norohereze n'abanyabujumbura barankura impuzu ama-t-shirt amarakoste amakaskete amajire abarankura ibintu ndafite na service ikomeye
y'amamatiye biotike cyane amakartushe ndafise amakartushe original atari amarescre Bujumbura arahari amakartushe atonona amamashini Bujumbura ugiyeyo muri makuru abona image ya MC mu migambi ifise ndipfuza yuko ngira mu ntara zitandukanye aba distributeri ku buryo aba service ntanga ngaha tuzoza kuko sino haba hose ndashobora nico gituma shaka aba distributeri nibaza ko guhera nko mu mwaka uzanzoba mfise aba distributeri ku buryo mvuga ati Gitega ndafise point de service Kayanza ndafise point de service ku buryo umuntu akeneye service za MC azironka vyoroshe mugabo ikintu nobwira abarundi muri rusangi nibaza yuko hano novuga ko mu Burundi ari ntarimo ntarizo nimwe yovuga ngo ni kuri kandi ugenda amasaha 3 amasaha 4 n'ahantu hasanze none nimba ikintu n'ubundi wamuja muri Kenya mu Buganda mu Bushinwa bugikurayo ugasanga dufata uri buje bakabwira ngo kiri ngahe muyinga uko vyogenda kose hano muyinga ni hafi ndashimira abantu benshi Bujumbura dukorana ni Bujumbura maze kubona ama service ya MC icamaze ubwiza bwayo ndabashimira kabisa bagize imisi bashorera ku bwishi mu ntara zitandukanye za Makamba za Hehe ndakora service yo kushikanira ibintu ndafise imodoka y'akazi gene jejwe uguze ibintu bivanye nuko bingana tubigusanza aho uri ushaka uri za mabanda ujye ubona tugushikiraniye muzigo ikibazo benshi bakuca babivira kuri transport ibijanye na transport igihugu carafashije kirampa muri bisi nkoresha ibikorwa by'ama service préparé muri make nibaza yuko ntazogira umuntu ajuragirika umwe bazoje hanze babanje kuza gukubita ijisho ngaha barabukuntu service dufise ego nuko ndagushimira cyane nyakubahwa nizere ko n'ikindi gihe tuzogaruka ibintu biri ku rundi rwego oya bientôt nimwagarukaho ni je après 6 mois uje usanga hari ikintu inova ndabashimire cyane murakoze cyane ego ndababwira nti iyi ni MC nuko bakora ibintu byinshi bantu b'Imana bya bindi byose wari ujya kurondera ngaha mu karere uvuga ngo iki kintu mu Burundi nta gihari ibintu bijanye na imprimerie vyose bikorerwa mu imprimerie atandukanye ariko wasanga bibura ngaha Bujumbura canke mu gihugu hagati bubisanga ngaha ibintu do karite kandi bizimbutse kuri micro yari juste gale quelqu'un from our side black machine black ya camera yari umusaza ndakubwira ati ni harambe ubumenyi ni harambe igihugu cyacu ni harambe MC yo yazanye ivyo barundi dukeneye mu bijanye na imprimerie ndakubwira ati bye bye cha la vista ulahushuro mushuro hushura none